muri mu rukundo cyane turi mu rukundo kabajye no hajya hambiza nakubwire hajya hariho umwe aba basumbye akantu muri ico gihe babaye 10 canda umwe afise akantu nyene 10 wose afise noti gusumba abandi afani noti no please noti ibindi ntubimbaze ndakwisavye sisi ndagusavye mbabaye nabihevye sorry dusubira tubaramutse bakunze ba Sanista TV namase mukunda gukurikiranira hagufi ganira mugenda mutegurwa na Sanista TV nkuko ro mwamaze kuvyumva ijwi nejya city promoter niko abapampe banyita ariko papa na mama banyise Imana siri yake iruhande yaho rero banyita sapayiti promoter mu bijyanye n'umwuga sanzwe nkora hano kuri stage za ajya ne stage zande za show hano kuri ekra cha kuri screen zanyu murabona ko turi kumwe n'umwigeme ameze neza cyane asa neza cyane kamwe no tangura mvuga ko ari mwiza cyane neza ko nabambesha system imeze neza ndameze neza nawe je ndashima Imana yego okay ni byiza cyane reka ava yuko tuca tubandanya tubamenyesha n'ikiganiro tugiye gutaha kuganira nono mwigeme ndabutse ko atahandi yo kugura amatelefone canke ibijanye n'amatelefone kuvuga ama pochette ama blendage n'ibindi bigiye bitandukanye ama batterie ama charger n'ibindi atanda atari muri Sanista shop n'imbere ya Hotel Betel kuri kuratega amatwi gose ushobora kuba ata telefone ufise oya ndayifise ariko nayibagi rero mu bwoko buhe ufise marki reka nakunsarisha no nzoyikubwira nuko muri Sanista shop dudandaza Itel Tecno na Infinix n'izindi telefone zigiye zitandukanye tuba tuzifitiye vyangombwa byazo no kuvuga rero muri hawe ikaze reka twagutwaye akajye ko kwidondora ushobora kwidondora bakora dukurikira merci hanyuma jewe nitwaye Enise bigira Imana sinzi ndidondoye hari ibindi mbaza kobwa mwiza akunda gutwenga Enise mu buzima bwa misi yose usanzwe ukora iki ukunda iki wankiki ibibazo bitatu ukora iki ukunda iki wankiki jewe mu bisanzwe akadifise ndacara umunyeshure niga kuri peje ego niho niga hanyuma ico nkunda ndakunda umuntu ankunda we Brave ndakunda umuntu ankunda hanyuma kandi ndanka umuntu ambesha please byo bintu ndabibana mu buzima bwanje biri ego urakunda umuntu agukunda no kuvuga nk'uburose abahungu 10 bagukundira rimwe bose bacubaho urukundo bose no hajya hambiza nakubwire hajya hariho umwe aba basumbye akantu muri ico gihe babaye 10 canda umwe afise akantu nyene 10 wose afise noti gusumba abandi afani noti no please noti ako kantu nagake ako kantu hafete niko hari umuntu nyene kabisa kwereka ko agukunda bien kandi ugasanga bose barabikwereka gacu usanga mugani wa muntu anyumva kare sibyo uvuga rimwe kumva gatanu nene umva ko umuntu abasumbije abantu 9 wa muntu uvuga rimwe kumva gatanu ntangora usanze bose bavyumvira rimwe na igikunda ico ge nabibaye ndabico nkunda ku muntu nkavuga ati ndamukundira iki kintu babaye ari benshi ndaba rero cangira critere nuko critere ya mbere wumva utosimba mu yandi ma critere ni please ndakunda umuntu muremure ndakunda umuntu muremure ari yanga bobo ndabutse ko kari inyuma ya kamera igitero n'amasana neza turi kumwe na Bobo Homi Bobo Pro niyo turi kumwe inyuma ya kamera ari yakujya nkajya mba numva mbegwa nye umuboga yego mba numva nyine ndishere
umuntu mugufi nka Sisiti Pro ntumwereko oya sinakwanka kurira oya je sibuze kuri je je nambaye impeta wabibonyeho sino basi sindabanka nkaje mugurumva nakubwiye ntibabaye ari 10 akaba hari kritere ya mbere ube muremure yego naho yo batakumva mugabe muremure mugihe noya ni mugihe urumva bose banyumva cyandaba rero kritere ya mbere bari ukumva nakubwiye ko icambere umuntu anyumva kare amaze kunyumva kare bakaba ari benshi banyumva kare abari muremure ibindi ntubimbaze ndakwisavye sisi ndagusavye mbaba nabihevye sorry Bano mwigeme rero iruhande yo kwiga yatuye kwiga kuri université ariya ni IPG Université Polytechnique do Gitega usanzwe yigiye biki kasiste ni gateis bisigura technologie de l'information et télécommunication byo kumenyesha makuru ndagomba kuba nka wewe ariko sanze rero ndumenyesha makuru warubizi mbega good sobanurira sinzi ari yakinjura nemba ari kinguru no oya na makuru watanze inde kingura kingura gane ndabizi ntabyo waruzi kandi wabivuze kutari ko vrem no gukinjura no gukingura bitandukanye oya sico kimwe sawa bisobanurira aho muzungu ariko ari gikirundi muri no misi narakimenya neza naramenya gutandukanya gukinjura no gukingura uwo mutandukaniriza gute basi kinjura cumenga ubivuze mu mvugo hapi nyene uvyumva ibintu byo gutamwo kusakingura n'ibintu nyene vy'imvugo basi nyene y'abantu nyene bamenye Imana bakijijwe ukavuga ibintu ukavuga ibintu mu mvugo mbabarira amatwi sivyo yego kandi nico kimwe c'est la même chose mugabo ukavuga ibintu ibintu nyene biciriye bugufi hari indirimbo uheruka gushira habona no gutashimye kubivuga hana ko ricu kora usanzwe uri muri mvikazi hari indirimbo ya gospel uheruka gushira ahabona wanashaka ari nayo yatumye tukurondera yitwa kingura nashaka banze udusigurira ijambo kingura kugira ngo kumbure tuje kumva indirimbo sinzi ko uza kuduha kajyo turirimbire cyane je sais pas canke nimbuza kutworera ntantu zoshaka kuyumva yose urumva ariko iri jambo turashaka kumva iyi ndirimbo kube kitwa kingura gukingura ikintu kirakingiye ko cigwa ikingura ibintu deja kingura navuga nti iyo ikintu gikinze harakenerwa gukingurwa y'amarembo yugaye harakenerwa ko yugururwa no kuvuga nti ngerageje kuvuga amajambo ari muri ga ndirimbo cyangwa message iri muri ga ndirimbo kingura naza ati kingura ijuru umwami tukubone birimwe amajambo avuga no ku gihugu cacu sinzi nariko ndiyumvira uko no bikora uko no ririmba numva amajambo araje ndiyumvira ati mwami kingura ijuru turagukeneye turagushaka gukingura ijuru kugira ngo Imana nyimba hari ibintu vyugaye vyuguruke niko gukingurirwa sinzi kuri kurantaho cyane gukingurirwa kugira ngo tubone hari misi ingya zari zazimvye dushaka Imana idukingurire ushaka kumukunda ingya vure iriya ndirimbo iremye ingya zazimvye kugira ngo kandi ico gihe Imana kweri yarakinguye bica bitera bihagarara turasubira ku uko ndagufungura iki niyo mpamvu rero kubera impene n'inka zigwaye zarabonetse singeza hameza ndagusabye ashaka kumbwira ikintu kundira kabezi ziri mu fure inyama yoroshe please nene ntubi gatera ingwara itagora siko abantu bagibenzi ngo atagwara gute oya no woigwara gute obohon benzima igantaraba nta benzage uretse benzi ikindi kintu akunda gufungura ni iki ndakunda umuceri please rero ndagutera inkuru
afise ibintu umuceri umuceri vuga uri umushinwa turana abashinwa bakunda umuceri bagakunda kapenzi sinzi ifise karaktere ngira z'abashinwa Imana imaze gupfungura imiryango injya ziraboneka ya Imana ikinguye nimba hari uruzuba ubona akayaga kaje nk'ikirima turimwo nimba hari ingorane mu muryango ubona ibintu bisubira ku murongo ugwaye ukabona Imana iragukingurira kize basi niyo message gukingurirwa ijuru mbere gato twumve mu majambo kunwa bigitse no muri melody harya ngo ni umuziki wa sinumva okay nta kibazo kingura ijuru mwami tukubone tuyoboze imigisha yawe mu gihugu cyacu kingura ijuru mwami tukubone tuyoboze imigisha yawe mu gihugu cyacu ifungurwa zibe nyinshi asante sana nibaze ko ino ndirimbo ashobora kuba ariyo ya mbere ugiye muri studio recordinga ukorera amasanamu tubibona kuri YouTube asinzi ko ari izindi ndimo wari umaze gukora ava yuko ukora iyi zitashoboye gusohoka oya nta zindi nari maze gukora oya uretse ko gusa sanzwe ari nk'umuntu aba akeneye umubeking w'umukobwa ndabikora muri studio benshi bajya aba DJ usanga turi abajama bakampamagara nyimba ari umuntu abakeneye baking ijwi ry'umukobwa naho nahereye nkora ndahura na bamwe ndamushima Bobo Homi novuga nti sinzi ndamukunda cyane arabizi Javre kariya kanyamuneza ka Bobo niwe yamfashije musanzwe muri mu rukundo na Bobo oya turi mu rukundo turi mu rukundo uko tubivuze mu rukundo boca bavyibaza mugabo turakundana ukuntu nyene urakundana ariko mutari mu rukundo turi mu rukundo muga turakundana akoshe mana turi mu rukundo muga turakundana gusa ukora tubesha sidasha mbega umukobwa besha simbesha je mvuga ukuri ni kuvuga nahereye muri ivyo aranyumva je sinzi naho yanyumviye arampamagara ti wowe umuntu numva yo gufashwe n'ukuntu kuwokora nanje nawe mfise inyota aca aramfasha turakora arankora video y'amateka nziza cyane nibaze ko batariko barabitahura ko ari nziza cyane mutarabona video commentaire ya mbere ni link y'indirimbo kingura yo ndamwigera no kuvuga umaze kwinjira kuri no video ugereza kuraba ino video ugire like ugire na share ariko ivyo byose bikorwa wanje kugira subscribe kuri Sanistars TV hamucuja muri commentaire ya mbere ni link y'indirimbo kingura ucubona amasanamu kabisa yakozwe na Bobo Homi ako shango baragukunda arashoboye cyane arashoboye n'ukuri yarahezagiwe n'ukuri umutima afise sinzi upimba nk'ibirujana basi nyene ntaho ndawubona sinzi umutima mwiza ndi n'umboga ariko murusha ngura n'akabenzi ndakwemera bro ndabizi ko ndakwemera cyane sisi umaze kwinjiramo n'umwuga wo kuririmba hari ama challenge wagiye urabona benshi mu bigeme twagiye turaganira bavuze ko bahura n'intamba myizo kubura promotion kubera ko abigeme barazi kwata amafaranga baba bafise ngo basaba amafaranga basaba ko basaba ibindi kugira bashobore kuba promoting n'indirimbo yawe ya mbere hari challenge nk'izo urahura nazo mu bisanzwe kintu novuga kuri ivyo Imana jeyo bayarankingiye sinavuga ngo nararonse promotion zirengeje mugabo ndashima Bobo yaragerageje kumwitaho azaramenyekanisha n'abandi bantu n'uyu munsi urabona ivyo turimwo sinzi nagenda menyana n'abantu batandukanye ngaha muri ville nyene biramfasha kumenyekana n'abantu bamwe n'abandi si urwego rurerure mugabo uko biri ndabishima kuko yaba nari muhira aho ngeze usimba ndahagera ndamenyekana n'abantu ku buryo narashoboye no gutera intambwe ndaja muri Talentino Award
yabaye muri 2020 ndashobora gupasa ndabu wambere vya vrai ya ufise n'ikiyawa ku ndirimbo imwe ya mbere indirimbo ya mbere nzoririmba 10 kandi byose ndabishimira uriya mugabo uriya Tarantino so yagareka Bob ubwo ni wamwiye niwe se ari muri jiri rumva nta basi si ibintu nta ntambamye zo kugira ngo ndonke ibinabiriye aho ngeze no kuri jewe ndashimira Imana yaguhuje nawe nta ntambamye z'ama promotion ngo bansaba ibindi kwera yagiye aranyitaho ni kuri naco yansavye yanyitaye atani cyo nanje ndamuhaye aranyitaho akazara yumvise ikintu agacambwira ingo uku dukore uzigaruke kuri Stars TV uvuga ibiri contre nibyo vuze oya yo baba tuje gusabye ukaroga urumva ngo baba namubuze urabona oya ibyo ntibizo batambonye kuri kamera mvuze ngo urabona bari kuca babona ibyo naberetse ko nawe babibonye ntibizo ako bobo ndamuzi je ndamuzi kuva kera kandi ari no mwana mwiza cyane kaza bataribi amaze gufasha abaririmbyi benshi nibaza kuba warashitse mu muryango kwa Bobo vraiment kudo chapeau novuga ko ari byishimo kandi n'inzira y'iterambere ako nawe bisaba ko umubera umwana mwiza kuko abenshi bakunze kwikanga ubusa sawa batangiye gutera kagera umuntu yabazamu novuga nti ubu ndafise avantage nini icyambere nari nakubwiye yuko ndirimba gospel mu gihe ntari bwatangure kushira novuga nti impano yanje ahabona ntawe ari kumva ibiri muri jewe ntawe ari kumva ivy'Imana ishira muri jewe kugira ngo ndabishikirize abandi mugabo uyu munsi novuga nti ndiko ndashikiriza ic'Imana iba yashize muri jewe novuga nti ni ubu ndigikoresho kiboneka no kuvuga ibintu biri visible cyangwa heyere nyene biboneka kugira ngo shobore gutanga message biciye mu kuririmba kwanje bigashobora kumvwa n'abantu benshi gusumba cyagenda nahora ndirimba kuri eglise gusa nkagenda muri kohare byumva abantu bo mwisengero mugabo ndashobora gukora ikintu gishobora no kumviriza umuntu ari hanze akumva message yanje nyimba ari indirimbo yo kumuremesha nyimba ari indirimbo yo kwihana akihana bivuye hehe kuri jewe novuga niyo ni avantage kandi muri missionary mfise canke na mission Kristo yadutumye novuga nti ubu ndashaka kuyakomplisa uko bikwiye ukuraraba hari ibikorwa bishasha byo vyimirije cyane biri kumbabura biko biratogota vuba cyane tuzobaha kandi ka sikera nijyambere tukwakiriye kuri kamera za Stars TV nijyambere badukurikirana nibaza ko baza kuba bakubonye nga nakaye kantu ugende batekereye nk'ijambo ryo bafasha mu buzima ya hanyuma jewe novuga nti sinobura ico ndababwira sisi oya sinobura ico ndababwira jewe ikintu kimwe no batekerera no babwira kandi kizafasha mu buzima no babwira nti nta handi amahoro ari atari muri Yesu nta handi gomba uzokwirukange ufise ibibazo n'ingorane ukashaka kwiruka ku mupfumu no genda usenga Imana nta handi amahoro ava ni muri Yesu gusa avuga yuko bakoresha ibiti kugira bagihite aho kurangiye niho ukoresha kugira nawe amamare nka baroza muhando bande urabona aka kantu konye naka karashaka kuzotuma shobora gutera imbere none Imana yoyo akantu kanyene kikiganira ashaka kuzotuma cyantera imbere ubwa mbere nta buhinga nashizemo ni Imana yampuje nawe none sinakubwiye ko atahanda amahoro ava ni muri Yesu ni Imana yampuje nawe sivyo none sinzi ko ntahuye cyane ego nuko no bivuga kandi ndabashimira cyane kubona mwatwemereye mukatwakira kandi ndaryohewe gose no hanyuma ngira ngo bizogenda neza murakoze cyane Yes katugushimire dushimire nabako baradukurikirana kuri Stars TV nibaze ko babonye ko amasanamu yasa neza dushimire cyane Bobo ho badufatiye kamera neza ndibaza ko mubibona ntama dushimire cyane Enise shira cyane Enise yadoye umwanya tukaganira nawe
namwe mwakamara dukurikirana nizere ko turangije ikiganiro mumeze neza abatameze neza mwihangane ejo canke ejo zameze neza nta vyama vyera ngo de nagahwana merci